kwa Beri naragiye. Maze gushika kwa Beri nasanze bamutwaye kumufunga kubwa violence. Bica biba ngombwa ko ngaruka iwawe. Maze kugaruka iwawe narakubuze. Nta cyandiko nabonye iwawe ngo menye aho nzokuronderera. Nta makuru namwe nasubiye kuronka kubw'iwawe. Bosco, ni nyuma yo kugaruka ntiwigeze unaturondera ngo umenye ko tubayeho, umenye umwana wawe yaravutse, umenye uwo mwana wawe n'umukobwa cyangwa n'umuhungu, umenye umwana wawe icyo ari cyo, nta kintu na kimwe wigeze ushaka kumenya. Bosco, twaciye muri byinshi twe n'umwana wanje. Sinshaka ko amagorwa twavuyemo tuyasubiramo ku bwawe. Hajya kwa Beri ushaka ko tuva, tubayeho neza kandi dufise amahoro. Rero Bosco, nkuko nakubwiye ubwa mbere, uku kuboko kwawe ntikuze kwiyumvire kandi kunkorako. Sinkiri meme wa kera, umwe watwara uko ushatse, umwe washaka gufata nkuko wigombeye wewe nyene ubwawe. Narahindutse kubw'iwanje. Nta muntu ambwira icyo gukora, ndacibwira. Nta muntu n'umwe ampa itegeko, nta n'umwe. Okay, reka induru tuzigabanye. Je ndagusaba ikintu kimwe kandi ukoresha ubwenge wumve ko ari ikintu ndagusabye kizima kandi gifite akamaro. Va mu rugero rwo kwa Beri. Kuko Abera akamara kumenya buri kimwe cyose ku mwana atari uwe. Meme ntuzumbaze. Meme ntuzumbaze, ntuzunyitakane ngo uvuge ko ari ndahunzi. Ndakwibutsa ko ibyanje nawe n'umupango byaraheze. Ibi ni ibyawe ntabwo ndimo. Hajya kwa Beri ushaka ko tuva, tubayeho neza kandi dufise amahoro. Ukazongera kunanyegera hondi, nzobwira Beri byose atakintu na kimwe ndakubikiye. Nizera uranyumvise kandi untahure. Mwana muratara. Mwaje usama akayaga ka nimugoroba. Okay. Nta mapardo kubaciramwo. Ndababonye mutaramye nganda avuga ati niko kanya ndababoneye. Numva ari akantu bayagisha gato. Nibaza batacu bitwaye. Okay. Mu bisanzwe biribuka ca gihe nagusanga kwibaraza nkakubaza ibintu bijanye n'urukundo. Urazi ko ujya mugore yaduciriyemo ntibashoboye kumenyesha, ariko nyene nibaze yataduciramo ujya munsi nyene twari kuvana ndose nyisho. Rero jewe nka jewe nyene nk'umuntu nakubajije ibintu kandi numva nshakira inyishu, nagumye nipfuza ati nijyane nzoro nka kajyo ko kukuronka kandi kugira ngo numve inyishu mushobora kumpa. Rero akaniko kanya narindo usigira ndababaze ujye mwavyakiriye ibyo bintu nababajije kubijanye n'urukundo
ko murazi ko nabasabye ko twogira mariage ku rwego rw'imbere y'abakozi b'Imana kubera ko dusanzwe twaragize mariage mu bijanye n'amategeko hakaba hari hasigaye kuja imbere y'Imana. Ego vyabaye kera ariko ubu cari cyo gihe numva twobikora tukabana iyindi myaka yose dusigaje ku isi. Rero sinzi inyishu mwoba mwarashimye kuwumpa numva mumpa inyishu kugira numve nyene uburyo noca nimba ari nziza nyene tukaca turaba tukabitegura n'ingoga. Ego vyambwiye ndacavyibuka. Ndibuka n'amajambo mama yambwiye urya munsi. Ego hari igihe usanga aya majambo yayambwiye kugira mbabazi ariko je nafashe nk'inyigisho yaranyigishije kubw'ivyo mutwihangane ku nyinshi tugira tubaye nitabakwa neza. Urabona ko nta n'imisi irahera mvuye ku mugabo baciye bumva ngo nasuye kubona n'undi mugabo nagiye mu mashengero mama nagiye muri abantu bibona gute abantu bavuga iki bo bishushunya baki biragoye ahubwo je ndabona kirya kibanza bari bafuje kunshiramwo wogishiramwo meme kuko meme we arabishaka cane urabona arabishuhiye uramutse n'amajambo yakubwiye urya munsi yari amajambo ashaka kwereka ko ukwiye guhindura ivyiyumviro numva umenga namushigikira gato ico ciyumviro ukagihindura si ukuvuga ngo ndakwansena ko uri umugabo mubi oya wanashimira n'umuvyeyi mwiza ariko mu mutima wanje numva bitariyo niyo mpamvu nako ndabisabira meme kubw'ivyo kandi mutwihanganiye kuba nimba dushobora kuba tubahaye inyishu mutashaka. Okay, murakoze ku nyisho muduhaye. Nibaza ko umuntu w'umugabo ateza kubaho nyene ari umuntu arinda ibintu byose nubwo coba ari kije kitamuhimbara nyene akagira umutima wakigabo kucakira. Kuvyo wambwiye yuko meme ariwe nkunda noraba akaba ariwe nshira imbere mu bisanzwe narinze ndagutumbira atari uko meme ntamuzi. Meme tubana ngaha ndamuzi n'amajambo ambwira ndayabona ariko jewe umutima wanje wandongoye kuri wewe niwe mbona twari kubana kandi tukabana neza. Ariko rero nimba wewe utari kuvyumva umutima wawe utabigukundiye nta kundi sinoguhata gusa nyene nta kundi nyene mugo sinezerewe ariko nyene nta kundi nobigenza kandi sinoguhata ngo ndaguhate ndakunda guha umuntu umwidegemvyo ukamureka nyene ukuntu nyene umutima we ukawuha umwidegemvyo. Mu by'ukuri ndabashimiye ku nyishu mumpaye. Nibaza ko cari kinzanye cari ico ndashobora kuca mbandanya nje kuruhuka. Murakoze. Mwiza. Sawa, nawe turageze. Sawa. Benjamin. Ewa. Amakuru y'imisi. Asha. Amakuru ni meza. Ebasha bikugendeye gute kugira ngo usubire kunyiyumvira koko mbona wari warantaye
hari haheze igihe kinini imyaka myinshi no munsi wanyiyumviriye ko gute ariko nibihe ntubyumvireho cyane kuko nanje ubwanjye naribuze ariko urameze neza cemeze neza vraiment cyose bihagaze neza ku ruhande rw'iwanje Benjamin ntabwo naguhebye kira noneho bujya nimaze iminsi ntari ino je nahora muri Kenya ariko nubwo biri uko ntabwo bitameze neza ntumbona ni morale wa mukobwa wanje arahwereye n'amaziko araheze ariko urabije uramenye ranzi ndiyakira nk'umugabo no kwihangana urazi ko uretse ko gusa giye akiri muto ariko ubundi ijya niyo nzira yacu twese duteba tunyaruka tuzoyicamo rero bandanya kwihangana cyane nico kintu novuga ariko birababaje murashobora kureka ibyo bya telefone tukaganira gato ndibaza ntakekeranya murashobora kuba muko muriyumvira ati mbega kubera iki yatwicaje hano muri salo ashaka kutubarira iki mu bisanzwe muri runo rugo urazi iminsi tumaze hama hari induru urwamo gutukana inzankano ntazi ico zivako naragerageje kurondera icotuma izo nzankano zihera ariko ico nari niyumviriye nokora carase kukija mu ngiro nkuko nari niyumviriye ngo umwe muri mwebwe ambere umufasha ariko ntibyashobotse kuba ariko uko biri kose nk'umuntu nyene rugo nagumye niyumvira ikintu nokora kugira ngo umuryango wanje ube hamwe utinubana kubw'ivyo naragiye ndiyumvira ikintu cyo gukora kandi ndaciyumvira atanumwe mbariye atanumwe ngishije inama kugira nzokibabwire comme surprise comme cadeau ku bana banje murabona ndiko ndakura ndiko ndagera mu bigero umwanya n'umwanya nshobora kuba ntagifise inguvu ntakibasha kandi rero mu gihe naba ntakibasha ariko mfise abahungu banje aho naravyaye abahungu naricunguye bafise aho kumfasha niyo mpamvu nagiye ndiyumvira ico gukora nsanga no bagaburira imitungo mfise nkiriho nkibasha nkishoboye kugira ngo mushobore kuyikurikirana mubone ko mufise kazoza keza bijye sino birandira ko umva Imana ibyiyumvire nyine nuko ahubwo hari impamvu rero nguhamagaye kandi impamvu ifatika Benjamin ndafise akagorane ariko ndiyumvira ko turi kumwe biraza gukunda biratora umurongo Imana igira gukira bikora uraba umuganga kandi abantu barakwemera kazi kawe gakora neza cyane kuba uri umuganga rero birashobora kumfasha bikadufasha mu kazi nshaka kugwa dufashanye ibyo twakoze ni byinshi kandi tubikora twinyegeje cyane kandi ndagushimira ko ugira n'ibanga ariko kugira ku isaha ndashaka kugira Abera amenye buri kimwe cyose amenye Bosco ninde umutwe umwe ngo wigira inama imwe yonyine ngo gusara sinzi n'ibindi mpamvu naguhamagaye niyi ibintu ntabwo no byishikanaho jenyine utamfashije ndagusabye umfashe aka kantu karangire neza jewe ndakumva kandi ndanagutahura kuko si ikintu cyane tuba dukoze kuri Abel twarabikoze yarapfungwa uretse ko mu nyuma yagiye gufungurwa naho bitari mu mugambi wacu ko azofungurwa ariko twarabikoze rero ikintu ndiko ndiyumvira kuri uyu mwanya ahubwo ndiko ndibaza ngo tuzobikora gute mu yihe nzira wewe nyine nka Bosco wateguye ko twabikora gute de quelle façon muri make okay Benjamin nashoboye kugenda ndahiga impapuro zisabwa umwe wese ndamuha ibyo kumufasha kandi ndabimwandika ko kwa noteri
ariko nk'uko ubona izi bahasha zibiri envelope zibiri imwe irimwo ingabire nashoboye guha Justin, iyindi nayo irimwo ingabire nashoboye guha Iva. Mu bisanzwe nashoboye kugenda ndahiga impapuro zisabwa umwe wese ndamuha ibyo kumufasha kandi ndabimwandika ko kwa noteri. Rero Justin ndaguhe iyo bahasha uraza kugura usome, uraza gusoma witonze, harimo impapuro nashoboye kwandika ibintu byose ndagushikirije, ndaja kwa noteri ndandika ibintu byose biri ku murongo. Mu bisanzwe ku butunzi canke ku byo mugabiye ni iby'iwawe ujya kubijyana. Iva nawe wakire, harimo impapuro kandi zikwije ibisabwa byose kubera ko nashoboye kubisinyisha kwa noteri, ibintu byose bimeze neza. Nuko ibi ni ibintu nari maze iminsi niyumvira kugira ngo hazogera igihe nshobore kubikora, none Imana ishimwe ndabikoze nkiri muzima. Sinzi uko mwiyumva kuri iki kintu nkoze. Urakoze ukuri papa, ndashimye ukoze ikintu cyiza. Ikinshimishije cyane nuko na Iva wamwibutse nawe uramugabira. Natuza kumwumvira ko kubera ko mwese ndabakunda mu abana banjye kandi nta mwana n'ikinono, abana utegeza kubakunda bose udacaguye. Iva wowe uyumva gute? Ndabona umengo urafise akamwemwe. Nukuri sinari ndabyiteze, niyo mpamvu numva nabuze n'icyo mvuga, gusa no gushimira cyane kubera ko ntabyo nari nzi ko bishobora kugira ngo make make narengeye kwira. Sinumva n'ukuntu bivuga. Biratahuritse, ntabyo mwari mwiteze, ni ibintu bibaye surprise, ariko nanje niko nashimye kubikora kugira ngo nezereze abana banje. Hama rero nizere ko zandura mwama hano muri no rugo, nizere ko ziheze, nizere ko mutazosubira kurabana nabi mutukana mupfa ubusa, kuko umwe wese arabona ubutunzi bwiwe, arabona ibizomutunga, arabona akazoza kiwe. Murakoze. Reka jenshi mbandanje mucuma kugira ngo nje guhindura impuzu kubera ko n'ubumengo simeze neza cyane. Reka ngene nje kuruhuka. Murakoze. Ubumengo umutwe ikuranye. Papa. 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 Wivunika. Okay. Ndakumva kandi ndagutahura. Ariko je nka Bosco shaka cyo gukora uko. Okay. Ubu nyene iminota mikeya nk'iminota 3. Rero bwana Abeli twagerageje kwihweza ku bijyanye n'umubiri wawe n'amagara yawe, twisunze kwanza abantu bagushikanye ngaha kwa muganga. Twagerageje kubabaza ikibazo uba wagize ko ata indi ngorane baba bakuziko, mugabo batubwiye ko kiretse ko wagize ikibazo cyo kuba waraguye atayindi ngorane warusangana. Hama naco turavye neza twasanze mu ngwara zisanzwe z'umubiri
zisanzwe amadiyabete imitima amapuresha n'ibindi twasanze ata kibazo na kimwe ufise muri ivyo. Mugabo rero hambavu yaho twasanze ufise ikibazo gikomeye cyane kindi. Gusa agana kintu na kimwe Imana igirira ubusa. Kuko umwana arashobora kuvuka akiri muto ugasanga ntafise ukuguru, ugasanga ntabona, ugasanga afise ibibazo bitandukanye. Kandi vyose Imana ibikora ifise intumbero yavyo. Imana iba yabikoze kumvo kanaka kuko nta kibera ubusa. Twe turavura mugabo twisunga ivy'Imana iba yaradutangurije imbere. Rero twasanze hari ikibazo kimwe no kwita ko gikomeye mugabo bisaba ko ucakira kuko nico bita isi. Rero turavye ico kibazo kandi ndibaza ushobora kuraba jewe ibi bishoboka gute? Abel, ntiwibaze ngo bishoboka gute, ahubwo ushimira Imana kuba ari ico kibazo kuko hari abandi batagira amaguru, batagira amaboko, batumva, batabona. Mugabo twasanze neza na neza ufise ikibazo cyo kutavyara. Kandi iki kibazo si accident wagize, si cyagushikiye ukuze, ahubwo twasanze ari ikibazo wavukanye naco. No kuvuga ngo wavutse ufise ikibazo cyo kuba udashobora gutera imbanyi ku mwigeme uwo ari we wese. Niko wavutse ni kuri gushika ku isaha. Gusa no gusaba kutihebura, no gusaba kubishimira Imana nico numva je no kubwira. Hama rero kubijanye n'ico kibazo naco kuba waraguye twasanze ufise ikibazo c'uburuhe bwinshi, urakora cyane, nta umwanya wo kuruhuka, ntunywa amazi akwiye, bituma ugira ibizunguzungu, uburuhe bifatanye no kudafata amazi akwiye ugira ibizunguzungu nshatumye ugwa. Muga ivyumvikana sinava nimba mwakoze ama examen neza canke iyi hesitation yanje. Izo ni examen general, examen z'umubiri wose. bigenze gute?